ubu ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe njuti bagenzi ba Radio Nderagakura kaze mu makuru yo muri no joro ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikirimba c'umukuru w'igihugu kirikiriri muri komine Mukaza igisagara ca Bujumbura nico kizoberamwo inama igira 11 y'abakuru b'ibihugu n'amareta vyashize igikumu ku masezerano y'amahoro, umutekano no gufashanya mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyiteguro rero ikaba igeze ku ntambwe ishimishije muraza kuvyumva muri ano makuru. Abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro ngo babwirizwa kwita abafise ikibazo c'ubugumba nayo abarundi bose bagasezera ingeso yo gukumira abataronse ikibondo. Ako kamo katewe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye Fondation Bonagso mugira neza hari mu nama iryo shirahamwe ryatunganije ku cicaro gikuru caryo kiri mu Giheta mu ntara ya Gitega. Uburundi ngo buza mu kibanza ca mbere mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko vyavuzwe na Vestine Nahimana arongoye CNC mu gihe kuri uyu wa gatatu Uburundi bwifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Amakuru mu buryo buramvuye ni mu kanya sangwa ikaze. Ndasubiye kuba ikaze ano makuru mu kumashikizwa na Therese Habonimana fatikanije na Nadia Nshimirimana ubu rero inkuru imwe yose ukwayo. Ikirimba c'umukuru w'igihugu kirikiriri muri komine Mukaza igisagara ca Bujumbura nico kizoberamwo inama igira 11 y'abakuru b'ibihugu n'amareta vyashize igikumu ku masezerano y'amahoro, umutekano no gufashanya mu buseruko bwa Republika teguro igeze ku bice 98 kwijana n'inkuru ya mugenzi wacu Epimake bamboneyeho. Abajejwe gusiga amarangi igikorwa cabo cararangiye kiretse udukorwa twa nyuma na nyuma two guheraheza. Yves Mugisha asanzwe ajejwe iby'ubuhinga bwa internet muri rusangi mu biro by'umukuru w'igihugu amenyesha ko ari we ari karatunganya ibijanye na bwa buhinga bwo kwerekana amasanamu ikibiriraho kandi avuga ko atangorane zizokwibonekeza ko vyose bizogenda neza. Ekanadisimas Nahimana asanzwe ari umufundi ku radio nkuru y'igihugu ari nawe atuma amajwi ashikira abayumviriza amenyesha ko igikorwa cyo gutunganya ivyuma kugira amajwi azoshikira bene gihugu neza arara akirangije kuri uyu wa gatatu. Intumbero ya vyose rero ngo nuko iyo nama itegekanijwe kwigenekerezo rya gatandatu Rusama yoshobora gukurikiranwa ikibiriraho ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu hamwe no ku buhinga ngurukana bumenyi bw'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Tubibutse ko iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta izobigira 11 ariko kandi izoba ihuriranye n'imyaka 10 izobirangiye ayo masezerano yabereye Addis Abeba muri Ethiopia atewe ko igikumu hakaba hari mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ikindi gihambaye Uburundi bwiteze nuko umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaramaze umwaka arongoye iryo huriro azoca akorerwa mu ngata n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiringo c'umwaka. Epimaki bamboneyeho turakengurukiye. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye abicishije mu ishirahamwe Fondation Bonagso mugira neza rifadikanije na Fondation Merke yo mu gisagara ca Dubai yatunganije kuri wa gatatu ku cicaro gikuru caryo kiri mu Giheta mu ntara ya Gitega uruganda rwo guhimiriza abajeje amagara y'abantu n'abajeje intwaro kuvyerekeye kwita abafise ikibazo c'ubugumba. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akamenyesha ko hageze ko abarundi bose basezera ingeso yo gukumira abatarose ikibondo. Iyo nkuru rero tukaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Turabandanya n'amakuru twabateguriye umugambi Ifademe wishinze gukarihiriza ubwenge abigisha bicishije na cyane
kuri imi rw'ifaransa uratandukanye n'iyindi migambi kuko ushigikira igihugu mu byo cifuza kunaguramwo abigisha bishikirizwa na Konsili Mbwayiba umuhinga akorera mu biro bishinzwe kunagura abigisha bo mu mashuri mato mato n'imyuga mu gihe umugambi uheruka gutanguza ikiringo cawo kigira gatatu. Konsili Mbwayiba avuga ko uwo mugambi ushira imbere ubuhinga bwo kwigisha babicishije mu buhinga ngurukana bumenyi. Tumukurikire. Aho uwo mugambi utandukaniye n'indi migambi myinshi nuko igihugu ari co nyene gitora ivyo gishaka kunaguramwo abigisha inyigisho zigategurwa n'abarundi ariko bakabarungikira n'abahinga bo mu bindi bihugu. Turatanga uburyo bwo kwigisha tugatanga n'ubwo buryo bujanye no gushira mu ngiro inyigisho. Baca batangura kuvuga bati abigisha n'abantu bakomeye kandi bakeneye kunagurwa umwanya wari wose. Rero turondere uburyo bwo kubigisha biyigisha bo nyene bafashwa n'abagenduzi basanzwe babakurikirana iminsi yose. Tuca dushiramwo ubuhinga bwa none bwo gutuma tumanako kugira ngo babukoreshe mu kungura ubwenge iminsi yose bakuye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mbere muri ubwo buhinga bwa none bwo gutuma tumanako bashobore kuguma bavugana n'abarongoye canke n'abandi bigisha bene wabo kugira bungurane ubwenge. Akarusho muri iki kiringo gishasha uwo mugambi utanguje ngo nuko iruhande y'igifaransa hadekanijwe n'inyigisho zijanye n'ibisata bishasha vyagiye ku ntonde z'ivyigwa zo mu mashuri nshingiro. Konsili Mbwayiba akizera ko iki kiringo gishasha cy'uwo mugambi wa Ifademe kizoranguka neza yisunze ivyaranguwe mu bindi biringo bibiri vyabaye aha mu Burundi gushika mu mwaka w'2014 n'ubunyene. Tumukurikire. Twarabonye ko ingorane zitari gusa ku gifaransa ziri no kunonosora programme nshasha ziheruka kuja mu mashuri shingiro. Aho rero tuzofatanya n'abantu bose bigisha harimwo n'abigisha ubuhinga n'abigisha izindi nyigisho zose kugira ngo tubashigikire tubahe inyigisho zijanye no kwinagura yaba muri izo ndimi bakoresha mu kwigisha nk'igifaransa yaba mu biharuro no mu bundi buhinga bwose buri mu maprograme kugira ngo inyigisho mu mashuri zigira kanovera na leta ironka abakozi babereye bazoyishoboza kurangura imigambi y'iterambere. Igihe twariko turashira mu ngiro umugambi wa mbere n'uwa kabiri twarigishije abantu benshi barimo abagenduzi b'amashuri ariko hariho benshi twahejeje kwigisha tugasanga babarungitse mu bindi bikorwa. Mugabo iciza caruko nk'uwo muntu yamaze kuronka ubwo bumenyi naho leta yomukenera ikamushira mu kandi kazi yoshobora kubandanya atanga izo nyigisho nawe yaronse. Ku bwacu turafise icizere gose turavye no kuri tubona Burundi bufise incabwenge bufise ugushaka turizera gose ko atantamba nyinshi zizoboneka. Uyu munsi tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060 ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahigimanga canke ngo tuzimagirike. Vyose no gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye. Ana makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru. Uburundi ngo buza mu kibanza ca mbere mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Vyashikirijwe n'urongo ikigo kijeje kugenzura menyesha makuru Vestine Nahimana mu gihe kuri wa gatatu Uburundi bwifandikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wa mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Akamenyesha ariko ko Burundi bwasubiye inyuma ibibanza indwi kw'isi yose ugereranije n'umwaka w'2022 nkuko biboneka mu cegeranyo c'ishiramwe Reporters sans frontières warongoye rero ikigo CNC agasaba abanyesha makuru kubandanya bongereza ubumenyi ngo guko vyofasha guteza imbere ico gisata.
RFF usanzwe iza iradukurikirana cyane ikadukurikirana ingene ibinyamakuru bitera imbere ku isi yose ari nacyo gituma n'Uburundi budatera inyuma iraha ikibanza tukaba twatahuye yuko Uburundi bufite ikibanza cya mbere muri liberté de presse bya Afurika y'ubuseruko mbese ibyo bikaba ari iteka ku binyamakuru n'abamenyeshamakuru kuko byerekana yuko Uburundi bugenda butera intambwe ishimishije ku bijanye n'ubwigenge kumenyesha amakuru aho rero nkaba mboneko n'akanya keza ko kuba keza ndabakeze nikeje kuko mu mibereho ya misi yose twama turiko turavugana neza tuganira ingene twoteza imbere umwuga wacu ego nta vyera ngo de rwego rw'isi yose Uburundi bwaba bwarasubiye inyuma inshuro indwi ivyo navyo bikaba ari bisanzwe kuko mu bihugu byose abantu bagenda barondera guteza imbere umwuga kumbure hariho ibindi bihugu byaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe 8 twateye inyuma intambwe indwi burya hariho ico baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma ico rero nico nibaza yuko tuguma tweza turabira hamwe igihe cyose ico tuma tugumana uwo murindi akaba arico tugiye kwihweza gusumba kugira ngo ku mwaka uza tuzosange twateye imbere ibibanza bishika 50. Mwomenya ko uwo musi mukuru watangujwe n'urukino rw'umupira w'amaguru wahuje umugwi w'abamenyeshamakuru n'abapolisi umugwi w'abamenyeshamakuru ukaba watahukanye intsinzi mu kwinjiza ibitsindo indwi kuri 6 by'abapolisi muri imwe bita penalty inyuma yo kunganya ku gitsindo kimwe ku kindi uwo musi ukaba wahimbaje ku civugo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru isoko ry'uburenganzira abakiremwa muntu hakaba habaye n'ihiganwa ryo gushikiriza ivyumviro kwa bamenyesha amakuru aho wa mbere yaronkeje bahasha y'ibihumbi 500 ukurikira ibihumbi 300 nayo wa gatatu akaba yaronse ibihumbi 200 turabandanya nako twabateguriye sendika y'abamenyeshamakuru BGA irashima uko umwuga wo kumenyesha amakuru wifashe ubu mu Burundi ku rwego CNC gwamaze kuronsa ikarata ndanga bamenyesha amakuru abafitiye uburenganzira kandi ubu akaba atamenyesha amakuru bafunzwe umukuru w'iyo sendika Melchior Nicayenzi yabishikirije mu itangazo yatanze kuri uyu wa gatatu mugiye kwigengekezo ya gatatu rusama ari umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge kumenyesha amakuru ariko Melchior Nicayenzi asaba ubushikiranganje ko bakozi ba leta kuzitwararika ikibazo c'amenyesha amakuru ba leta muri ca kibazo cyo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara turabandanya kuri ya nkuru twari twabemereye umutambukanyo mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye abicishije mu shirahamwe Fondation Bonne Action mugira neza rifatikanije na Fondation Merck ryo mu gisagara ca Dubai ryatunganije kuri wa gatatu ku cicaro gikuru caryo kiri mu Giheta mu ntara ya Gitega uruganda rwo guhimiriza baje amagara y'abantu n'abajeje intwaro kuvyerekeye kwita abafise ikibazo c'ubugumba umutambukanyo mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akamenyesha ko hageze ko barundi bose basezera ingeso yo gukumira abatarose ikibondo n'inkuru ya mugenzi wacu Eric. Muri urwo ruganda waserukiye ishirahamwe rijejwe igwirana ry'abantu ku isi FINWAP mu mfunyafunyo y'igifaransa yamenyesheje ko umwe wese hafise ico yokora kugira abubakanye bataronse ikibondo bafashwe akavuga ko iryo shirahamwe rizokwama rikora kugira ngo abafise izo ngorane z'ubugumba bashigikirwe nayo urongo ishirahamwe Fondation Merck Dr Rasha Kereje yakeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ku bikorwa bitandukanye arangura ku neza y'abene igihugu b'abarundi hamwe no kubona yatanguje ico kigo co gufasha abubakanye bafise ikibazo c'ubugumba ati n'abandi batambukanye b'abakuru b'ibihugu bari bakwiye gufatira kuri aka karorero akaba yibukije ko Fondation Merck Karongoye yafashije kugira abaganga b'abarundi baje gukarihiriza ubwenge mu bijanye no gufasha abafite ubugumba hamwe no kuvura indwara zitandukanye kandi kizobandanya ikorana na Fondation Bonne Action umugira neza akaba yaciye hagashimwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu ntumbero yo kumukeza ku bikorwa arangura harimo n'itanguzwa ry'ico kigo co gufasha abafise ikibazo c'ubugumba nayo mu ijambo ryo gutanguza ugo ruganda umutambukanyi w'umukuru w'igihugu
w'igihugu Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko ingorane z'ubugumba zihari mu Burundi ibituma bo zishikiye bakumirwa mu kibano no mu miryango na cane cane abakenyezi akavuga ko ivyo ngo bigira ingaruka mbi nyinshi harimo kwahukana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akavuga ko hageze ko abarundi basezerera ingeso yo gukumira abatarose ikibondo kandi kiyo ngorane ishikira bose abagabo canke abagore keshi na keshi ubugumba burava ku mpande zose yaba umugabo biramuvako yaba umukenyezi biramuvako ariko igihambaye nuko bose batahurana bakaja kwivuza bose aha mu Burundi sagasesesha rumuri ubugumba burahari ariko abatarahumuka amaso baca birukira barumenyi nta muntu arema abaganga bafashijwe n'Imana yabahaye ubumenyi baragerageza kandi mugasanga Imana irahezagiye amaboko yabo akamenyesha abarundi ko ikigo cyo gufasha abafisi ikibazo c'ubugumba cuguruwe kuva kuri uyu wa gatatu asaba abafisi izo ngorane gucitura kugira ngo babafashe mboneyeho guhamagarira abarundi bose abashikiwe n'ico kibazo c'ubugumba kuno munsi ari intango yo kugurura ivuriro ngaho rizogerageza kubafasha bazogerageza ibyo bashoboye none umunsi rero n'akaryo keza kugira ngo mu bitangarize bose ko ikigo cuguruwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akavuga ariko ko ico kigo kizokwakira abubakanye biciye mu mategeko gusa ubwo ruganda rukaba rwasozeriwe no gutanga impapuro z'iteka ku migwi itandukanye y'abarose inyigisho zatunganijwe na Fondation Merke harimo abaganga 43 n'abamenyeshamakuru 31 bakoze inkuru zerekeye abakenyezi n'abigeme hamwe kandi no gushira umukono ku dutabu dutandukanye tuzokwiragizwa mu mashure kugira dufashe abanyeshuri babigeme ibijanye n'ukuntu bokunda ishure no kugira ubuzima bwiza. Eric Rankunze turakwingiye kuri iyo nkuru waduteguriye inkuru ya nyuma ya makuru ishira hamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba Regideso rigiye gutanguza ubuhinga bushasha bwa Sigsig buzokorohereza bene gihugu kugura umuyaga nkuba bakoresheje telefone canke baciye kuri banki begereye umuyobozi mukuru w'iryo shira hamwe Manigomba Jean Albert akaba kubwo buhinga buje gutorera umuti ikibazo c'imirongo miremire y'abagura amatara canke abifuza kuri ibindi biciro vyo muri Regideso tumukurikire. Regideso turiko turinjira muri systeme shasha ya gestion ho amaservice yose niyo kurisha amatara itavuyemwo Sigsig ubwo buryo bushasha tugiyemo rero n'uburyo buzokorohereza abene gihugu cyane kugura amayinite kuko mu minsi tuzotangura gukorana n'amabanki n'amaservice de communication za limitere za Econet ivyo rero bizofasha kugira ngo umwene gihugu ahari hose ashobore kugura amayinite bitamugoye canke kuri amafacture bitamugoye kuri Regideso bazobana bagura amayinite ntituzoja tuhagarika tuzobana tugurisha ku magisha Regideso yose murabona ko nk'ubu keshi na keshi usanga na cyane mu ntango z'ukwezi aho usanga abantu benshi batonze kumagishwa kuri amayinite kandi ucangira ko mbwira abene gihugu ko kugura amayinite itari kimwe cyangwa itari 31 nico kimwe no kugura amayinite itari 10 cyangwa itari 20 nta kintu ufuga ngo urungutse ngo kuguza amayinite itari kimwe kubera aho twovuga gushora guhomba uguze kabiri mu kwezi nimba wamenyere kugura amayinite itari 20 bandanya gure kundi kwezi itari 20 gusa urabe mu kwezi ntugure amayinite inshuro zibiri arabi yumvira yuko tari kimwe ariho baronka amayinite menshi sivyo umuntu agura rimwe mu kwezi ahurira hose aguma ari yayandi ubwo buryo rero buzodufasha cyane kugabanya iyo mirongo no gufasha bene igihugu kugira ngo bashore kugura amayinite bibereye muhira murabizi kuko harabaye kera ikintu twokwita payway mwana ko cyafasha kuri hotel Regideso twarahomba cyane kuko badutwara amafaranga menshi rero uburyo tugiyemo ubu buzotuma Regideso atakina kimihomba kandi no ku mabanki nk'abazorihisha amabanki abakiriya nabo nyene abene igihugu nta makomisiyo bazotanga ahantu hakiri akabazo tyo turiga nivyerekeye gukoresha amatelefone ibya vya imikashi canke Econet kuko bobo bavuga yuko bakenera agakomisiyo gatonya ivyo tuzovyiga tubonye bishoboka tuzobwira bene igihugu bidashoboka naho mu Rwanda mukoresha amabanki. Uwo yari Manigomba Jean Albert umuyobozi mukuru w'ishira hamwe Regideso ni kuri inkuru rero duciye dusozera ko ano makuru mwakoze mwese muyakurikiranye Nadia Nshimira Imana yafaje mbwa bw'ivyuma ndamushimiye Therese Habonimana niko ndabashikiriza ndabikebanuye mbwira ijoro ryiza.